ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kugenekerezo rya gatandatu ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2026 mu gatondo rero hitezwe ko hazogwa imvura mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe byaho biza bigera kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cacu kiretse mu Rumonge hitezwe ko hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke ibipimo vyaho by'ubushuhe bizoba bigera kuri degrees Celsius 28. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 18 z'umugoroba. Nuko rero ni hari amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira ni mugira ijoro ryiza ahiwanyu.